hakaca haba kandi kagwi naho gafise abantu bakomeye muri leta bakomeye bishikira n'umugambwe ngira baterera cyane usanga uri ku butegetsi aribo baroswa ubuzi andataga karorero hakaba undi mugwi ukomigwa mu buzi ivyo bintu tusaba yuko tugomba gukora dusaba yuko ibintu bihagarara umuntu aronka akazi kubera akoze ikibazo abihiganwa umuntu aronka akazi kubera abishoboye mugapana kubera ari umugenzi wa deje wa directeur ari umugenzi wa ministre canke mu mugambwe akomeye canke akora cyane mu mugambwe chômage tuvuze ubushomeri harimo ubukene twize kuno munsi tubona hariho umugumwe mu gihugu cacu ugumizwa mu bushomeri naho bo kwiga bagaheza amashuri abandi nabo bari harya badashobora kuronka akazi byoroshe Société civile nta mugambwe muri mu bigamije nagomba bakimenye beshi Société civile uruhara rwacu tuvugira bene igihugu barenganywa mugabo hama Société civile usanga beshi batugereranya beshi hariho mu nzego z'igihugu n'abane gihugu bagomba kugereranya Société civile n'umugambwe canke abagwanya umugambwe tariki ya 27 kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 mwishirahamwe Rishoto turamutse utanga iganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru cyo iganiro cerekeye ipwe imwe gusa kuvuga umunsi isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amashirahamwe adahanira inyungu za politiki benshi bita société civile barahimbaza ndetse ku civugo kivuga yuko uruhara wa société civile uruhara rw'amashirahamwe adahinza za politike mu guteza imbere agateka kazina muntu mu guteza imbere igihugu no gukomeza intwari bereye no gukomeza ikibano gihuza bose muri uno mwanya rero muri Rishoto twomye ubwico dushikirije kuno munsi w'amashirahamwe adahinza politiki wawugenewe imbazo isi yose umunsi mukuru wahizeho n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Rishoto rero twagombye kugaruka kuri ibi bikurikira ukuvuga tugombye kugira icyo duterereye mu kumenyesha abarundi n'abarundi kazi ndetse na leta yacu n'abari mu ntwaro z'igihugu ico mbeya société civile niki uruhara rw'amashirahamwe adahinza politike n'uruhe kuko beshi mu bari mu ndongozi z'igihugu zitandukanye beshi mu batwara igihugu abarundi ntibazi société civile carico ntibazi uruhara rwa société civile carico ikiganiro tukigize mu gihe igihugu cacu Burundi caciye mu bihe bitoroshe kubifatiye ku mashirahamwe adahinza politiki muri société civile cyane amashirahamwe asanzwe aharanira agateka kazina muntu aharanira intwari bereye twa demokrasi aho mbere hari n'amashirahamwe no munsi yashobore gufutwa ku kibuga cy'u Burundi ico gituma rero twagombye kugira ico tuvuze twagomba tubamenyesha umunsi ko ari umunsi uhambaye mu buzima bwa twebwe duhurikiye mu mashirahamwe ya société civile kuko amasosiyete civile ngo nabwiye katandukanye société civile harimo société civile ziharanira agateka kazina muntu ziharanira ubwigenge bw'abene igihugu ziharanira iterambere ry'abene igihugu ndetse harimo n'amasosiyete civile akora mu vy'indero akora mu vy'uburimyi namwega amaradiyo ngo nabwire yuko namwege mu amasosiyete civile mufise uruhara rudasanzwe rwo kumenyesha no gushikana inkuru ku murundi wese nagomba nabwire rero yuko igihugu nagomba nabwire principe igituma tugize kino kiganiro société civile yaje cagihe isi yose yari kwiragwanya ubucakara esclavage
isi yose yari kuragwanya gucura bufuni na buhoro abantu mu bihugu bitandukanye. Yaje mu gihe abantu bapfungirwa ubusa, uwufise inguvu akaja hejuru wundi. Sosiyete sivile yaje mu gihe ubuzima bw'igihugu canke ivy'igihugu wasanga vyiziziwe n'akagwi kamwe. Hariho mu bihugu bitandukanye bitwa ababurujwazi, abateye imbere, canke mu bihugu vyacu sosiyete sivile yagize uruhare rukomeye cane kuko hariho intara canke umugumwe bivaye n'ubwoko bwarajamwo. Mbere ico gihe n'amadini wasanga hari imigwi y'amadini. Nagomba ndamenyeshe yuko umunsi tuwimbaje mu Burundi bwacu sosiyete sivile ifise uruhara rudasanzwe kandi impinga ikiri ndende ikuba kirekire. Mu vyo iharaniye sosiyete sivile yashingiwe kugira zibeho zemezwa n'ibihugu vyose vyari bikurikira. Ishitse mu gihe tukibona mu gihugu c'u Burundi ivy'igihugu bisigaye usanga bigaburwa n'akagwi kamwe. Aho ndavuga mu gutanga ubuzi. Ndatomora muri arishoto twebwe muri misiyo yacu harimo kugwanya chômage. Tuvuze ubushomeri harimo ubukene. Twize kuno munsi tubona hariho umugumwe mu gihugu cacu ugumizwa mu bushomeri naho bokwiga bagaheza amashuri, abandi nabo bari harya badashobora kuronka akazi vyoroshe atamahirwe baronka. Hakaca haba kandi kagwi naho gafise abantu bakomeye muri leta, bakomeye bishikira n'umugambwe ngira baterera cane usanga uri ku butegetsi aribo baronswa ubuzi. Ndataga akarorero, uno munsi dushitse hano abantu baja mu zabukuru, ivyo bitwa gukukuruka, kuja muri pasio biremewe n'amategeko, aho mu bushikiranganji butandukanye, mu buyobozi bukuru bwa leta, amashirahamwe atandukanye ya leta, ibitaro bikuru vya leta n'ibisanzwe, abantu baja mu zabukuru nko kugirisha gukoresha ikibazo ku mugaragaro bita appel d'offre. Abayobozi b'ivyo bitaro b'amashirahamwe ya leta, abashikiranganji bagaca bagenda bagaca bazana abantu mw'ibanga, bamwe bizana bavukana bene wabo basaza babo, abandi no munsi usanga uza batubwira je tumaze imisi tubaza twumva yuko ngo urutonde ruva mu muganda cyangwa urutonde ruva ku mushikiranganji, urutonde rwatanzwe n'uhambaye mu gihugu. Urumva yuko intumbero zose zivuye mu mahenda yarabwiye nuko ubwo ruhara ivyo rero uradufise tugomba guhaguruka tugakora iyo nigo ruhara rwacu kugira iyo ngendo indombi bamwe baronka akazi abandi bakakabura kubera bafise aho bari kumwe ihagarare, kugira ngo ivy'igihugu bisangirwe na bose, ubuzi busangirwe na bose. Aho ndabereka akarore cembe ndafise vyinshi ngaha ngoma mvuga amapo atatu ano kugumiza abantu mu bukene, umugumwe mu bushomeri, abandi bakaronka amahirwe batarusha. Nko muri PSR je muri hôpital PSR umuyobozi waho yitangira akazi. Uno munsi tuvuga hari amaposte ashika 18, ayo yose abantu bakukurutse baja mu zabukuru. Yaciye afatishije amayi wabo gusa, ayo wabo baheze aceshigira komisiyo, abakomisiyoneri kugira uronka akazi wizana umukomisiyoneri utanga 5,000 ugacuronka akazi. Ubu reko twarasemereye urumva nakagwi ndabereke nk'ubu n'amakontra nkora yafashe bwa mbere avuga ngo ko ari ingi turabona appel d'offre turafise amakontra ubona abantu bwiye nk'urafise kontra itariki 19 kwezi kwa mbere mwaka wa 2026. Wana umuntu yabaye kwayinza mu kazi nta appel d'offre yabaye muga amategeko y'igihugu, amategeko y'igihugu n'indinganizo y'igihugu na code travail n'amategeko bavuga yuko umuntu aje mu kazi ategeza kuba appel d'offre kumenyesha yuko hari ibibanza bigaragara biri vaka abantu bakora akazi. None ndasomye article ya mbere gitanganye aha baca bavuga ati article ya kabiri l'emploi yangaje en qualification umva umuntu aharusa akazi kubera yabanje gukora ikibazo nga kitabaye umva ubeshye
nico twatose turondeye ivyemezo we murashobora tuvugira ikintu dufise ivyemezo hamwe ucuza ati ibiro nk'ibi bintu tuza kubigwanya nk'ubu hari amaposi 15 amaze gutanga muri indwi nyene yatanze akazi ku bantu 6 mwibanga mu manyanga urumva rero ngo ndababwire n'ahandi burya tubanda dukora ico rero ca mbere abona babwire muri ako gasozi civile ca mbere tugomba guhangana ubuzi akavaho ubugwi buronka akazi hakaba wundi mugwi ukomirwa mu buzi ivyo bintu tusaba yuko tugomba gukora dusaba yuko ibintu bihagarara umuntu aronka akazi kubera akoze ikibazo abihiganwa umuntu aronka akazi kubera abishoboye mugapana kubera ari umugenzi wa DG wa directeur ari umugenzi wa ministre canke mu mugambwe akomeye canke akora cyane mu mugambwe ikindi nacyo murabwiye uruhara rwa société civile nta mugambwe n'umwe wigamiye nagomba bakimenye beshi société civile uruhara rwacu tuvugira bene igihugu barenganywa mugabo hama société civile usanga beshi batugereranya beshi hariho mu nzego z'igihugu n'abane igihugu bagomba kugereranya société civile n'umugambwe canke abagwanya umugambwe no société civile mashama danza politique n'ubunye politique nta mugambwe n'umwe mukorana yaba uri ku butegetsi yaba uri muri opposition tuhari kugira dufasha bene igihugu barenganywa tuhari kugira turadomako abantu bagomba kubigira ibihangange tukarugira ngo abantu bagomba kurenganya bene igihugu bahagarare tukarugira ngo dukomeze demokrasi kwishira no kwizana ubene igihugu ashaka gushikiza amakuru uko yabona ashaka kunkana amakuru amashikire uko amateka bivuga ntihagira umuntu rero acaza umuntu ngo mushire mu gasho ngo nzo mukora nshatse ngo ruguhara rwacu kugira ngo tuvuga ati kirazira ntihagire mu gihe ivy'igihugu canke haje ibintu bigamije gufasha umurundi bica bihabwa akagwe kamwe kisunza umugambwe ubwoko canke idini canke umugore wose hategerezwa kuba uruhara rwacu gutegeza kugwana kugira ngo igihugu giteye imbere kandi kuri bose kugira agateka kazina muntu gakomezwe kuri bose habe intwari bereye ikomezwe kuri bose habe ubutungane bukomeye kandi bubereye kuri bose kandi habe kungana imbere y'amategeko mu majambo make nico nabona bamenyesha yuko uragwa société civile shembwira rero indongozi z'igihugu zibonye abakora amashirahamwe za politique bumve yuko dufise uruhara rwo gukora kugira ngo duteze imbere igihugu ko hatagira société civile nta terambere ibaho nta na demokrasi ibaho nta n'agateka kazira mu kubahirizwa none igihugu kitagira radio kiratera imbere kitagira media kiratera imbere igihugu kitagira abagihanura amashirahamwe za politique cyotera imbere gute kuko n'umugabo atagira n'umugabo adahanurwa n'umukenyezi agahanurwa n'abana akumva yuko byose ari jewe ntumviriza ashaka gutera imbere urugo mu majambo make rero umunsi tuhimbaje nuvuga yuko société civile mu Burundi hari abatwinuba bataratahura akamaro kacu bo bitahura rero ko nabonye n'abamenyesha amakuru na société civile bagiye kurondera amakuru ku gikorwa cy'igihugu kuko urubanza rw'abantu banduka muri sentare umumenyesha amakuru uza gukamera kumviriza kugira abantu babimenye cyangwa ubanza w'igihugu ko ruraba ugaca umupfunga urumva tuhimbaje hariho abatwinuba cyo tubaje dutera kamo rero bamenye uruhara wa société civile ziratandukanye amashengero ahanura imitima twege duhana agateka kazina muntu duhagarare neza wumve yuko umuntu wese ahari ateza kubahirizwa atabugira igihangango twahita buryo umuntu umupfungira ubusa umwirukeko umunyuruze no amen wumve yuko umesha makuru kuza kurondera inkuru akayitanga aburenganzira bwiwe iyo niyo demokrasi z'izibiro rwacu washingiye kugira ngo tubwire umwene gihugu ujya nyarucari ari kure ibyo atazi atabona cyane tumuvugire ahadashika nivyo murakoze